bakunzi bahore CANAAN TV ndanezerewe cyane uyu munsi ko Imana itwongeye igihe kiza nk'iki kugira ngo dushobore gusengera hamwe nkuko twabibasezeranije. Rero imbere ko dutangura gusenga nagira ngo tubanze tuganire ku ijambo ry'uyu munsi ritoye dusengeramo. Ndashaka ngo twigishanye gusenga naho ndabizi ko benshi babizi, ariko no kungurana ubwenge kuto warashika kuri urwo rugezo byiza nawe nyene ko amenya ingene umuntu akwiye gusenga kugira vy'ukuri amanure presence y'Imana. Haleluya. Kuko hari abantu benshi usanga iyo basenga bashika baja mu mitwaro batabanje gushima Imana, ariko umwana w'Imana umukristo akuze imbere yo gusaba arabanza agashima, arabanza akavuga ibikorwa byiza by'Imana. Niyo wowe ugiye gusaba umuntu ni byiza kubanza ukamutsa, ubanza kumuganiriza, ubanza kumubaza amakuru yiwe, ubanza kumubaza ubuzima ingene bumeze, ibyo ari ukagerageza kumwinjiza mu kirere cyiza cyo kumubwiramo ikibazo cyawe kugira ngo ashobore kucumva. Rero ni Imana biradusaba ngo tubanze tuyishyire mu kirere cyiza aho inezerererwa amasengesho y'abana bayo. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 104. Turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4 amacha dusenga. Haravuga ngo umutima wanje himbaza uhoraho. Umutima wanje himbaza uhoraho. Uhoraho Mana yanje uruhambaye cyane. Wisakaje igitinyiro n'icubahiro. Wifuka umuco nk'umwambaro. Ugaranzura ijuru nk'ihema. Ushinga inkingi z'ibisenge byawe mu mazi. Uhindura ibicu umukogote ugenderamo. Ugendera ku mababa y'umuyaga. Uhindura abamarayika bawe imiyaga. Abasavyi bawe ubahindura umuriro waka. Amen. Urumva uyu yari Dawidi. Dawidi yarazi gushima Imana, yarazi kuduza icubahiro cy'Imana, yarazi gutereta Imana, Imana ikaneze. Kandi mwibuke ko Imana yavuze ngo nta muntu ariho mwisi afise umutima uhimbara nk'uwa Dawidi. Mwibaza ko ari ukubera iki? Nuko atakora ibyaha. Dawidi yakoze ibyaha, Dawidi yarishe, Dawidi yarasambanye, Dawidi yarabeshe. Umva, yarakoze ibyaha, ariko yari afise umutima wihana, yari afite umutima ushima, yari afise umutima uduza icubahiro cy'Imana. Rero natwe nk'abana b'Imana twige gushima Imana, twige kuvuga gushira hejuru icubahiro cy'Imana, Imana kugira ngo itunezerererwe. Reka rero dufata akanya dusenge. Mana datarugira vyose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, muvyeyi mwiza wuzuye imbabazi, urukundo n'ubuntu, nje imbere yawe kuri uyu munsi mwiza, nje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kuko ari we wenyene yaduhaye ububasha bwo kwegera intebe yawe biciye mu bise by'amaraso yiwe. Mana y'amahoro ndagushize hejuru, Mana y'amahoro ndagutazira nifatanije byaremwe vyose, nifatanya n'abamarayika mu ijuru, abaserafu, abinyabugingo byose bikubita imbere bivuga ngo urera urera urera. Abera mwisi baragushima bavuga ngo urera uragororotse. Ivyaremwe biraririmba, inyoni ziraririmba zivuga urukundo rwawe. Mwami wanje, Mana yanje, inzuzi zirasoma zivuga icubahiro cyawe, biti birahubana mu kirere bivuga ugukomera kwawe. Ubereye amashimwe Mana. Wowe wasakaje ubwiza n'ubutware mu ijuru, wewe wicaye ku ntebe yawe y'icubahiro ukabona mu isi hose, kuko ijuru ni intebe yawe, isi ikaba indava y'ibirenge
ukwiye hose, uzi byose, ubona byose, nta na kimwe kigusaba mukunzi mwiza. Urakomeye, urahambaye, ntawogereranywa nawe, ntawuringaniye nawe, uganje byose mwami, utegeka byose, nta cyaremwe kitakumvira mukunzi mwiza. Oh haleluya, icyo utegetse kihaguruka ubwo nyine ukivuga, kuko uri Imana iri hejuru ya byose, uri Imana iganje byose, ntawe usa nawe murengezi w'ubugingo bwanjye. Uri Imana nyamana, uri Imana umukiza, uri Imana umutabazi, uri Imana umwungere mwiza aragira intama ziwe azengenga, uri Imana abera bose bagushime. Umutima wanjye uraguhimbaza Mana, ubereye amashimwe, nta kintu ubereye, kuko ibyo ukora birahambaye, ibyo wadukereye birenze ubwenge bwacu Mana. Wewe wabahambye mwami Mana ijuru ribambira hejuru y'isi, inzuzi n'ibiganza cyawe kubw'imbaraga zawe mwami. Ninde yohagarara imbere yawe adatsinzwe n'urubanza? Ntawe uhari nyagukora, uganje byose, ushoboye byose, nta na kimwe kiri hejuru yawe. Satani ari munsi y'ibirenge byawe mukunzi mwiza, kuko umwami w'abami yamuhemuye kumugaragara izuba riva mwaka ububasha n'ubushobozi bwose, kandi ubwo ntiyabusubiranye mu ijuru, ariko yabusubiranye abamwizeye. Turakwizeye mwami w'amahoro, turakwizeye Kristo wazutse, Kristo wanesheje. Imitima yacu iraguhimbaza, imitima yacu iragutazira, imitima yacu irakuninahaza, kuko watugiriye neza. Urubanza rwari ku buzima bwacu, nta wundi yari kuturenganya, nta wundi. Ni wewe wemeye kwikorera ibyaha by'abari mu isi, wemera mukunzi mwiza guhinduka ikivuma atacyaha wakoze, ariko bitewe n'urukundo ukunda umwana w'umuntu. Natwe mwami Imana twaremewe kugushima. Umutima wanjye uragutazira, umutima wanjye urakuririmbira, umutima wanjye urakuninahaza, umutima wanjye ugusize hejuru, kuko uri umwami mwiza, uri umwami adahinduka kandi adahindurwa n'ibihe, kuko wewe uko wari urejo ni kuri uyu munsi kandi ni kuzohora. Urukundo watweretse mukunzi mwiza mu kwemera gufuka ukababara ukababazwa, orasiye rebo sai adubwo rukundo n'uyu munsi ruracyatugaragara, kuracyarutugaragariza buri munsi, kuko wewe uhora iburyo bw'intebe y'Imana. Haleluya. Tuvugira mbega ubwo rukundo, mbega iyo neza, mbega ubwo buntu. Turakwirata mwami, turakunezererwa mwami, turakuririmbira, turagutazira, kuko nta kintu ukwiriye mwami w'abami. Orasikarayi siyarayi rebo saya, ndagushimira kutadusize turi imfuvyi mwami mwiza, wadusigiye mpemu yera umufasha mwiza, mpemu yera ndakwinyize, ndagushize hejuru. Twaraguhawe nk'umurezi, twaraguhawe nk'umwigisha, twaraguhawe nk'umurongoza turongora, twaraguhawe niwe utwigisha, niwe duhishurira ijambo. Turakuninaza, turagushize hejuru, turakwimitse. Asikariya basayi teke ribo ndetaya, turakwimitse, tugushize hejuru mpemu yera. Niwe udukomeza, niwe utwemeza icyaha, niwe duhishurira ijambo, niwe twahawe, niwe turi kumwe nawe iminsi yose, kandi ufashe ukuboko ntatemba, ushigikiye agirirwa neza. Mukunzi mwiza ndakuninahaje. Haleluya, haleluya. Mbega urukundo rw'Imana, mbega imbabazi z'Imana zirandenga. Uri Imana, uri Imana nyamana, uri Imana ivyaremwe byose reka bigushime, ibindi mwo byose reka biguhimbaze. Akanwa kanje katura gukomera kwawe, amaguru yanjye ashiye tambuka inkuru nziza, amaboko yanjye ndayakomemesha amazi mu gukomera kwawe. Arebosi yarayitere bonde tayo. Uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana umuvyeyi, uri Imana umukiza, uri Imana umutabazi, utegura imitego buri munsi. Kandi mukunzi mwiza ndagushimira ko disponible abamarayika ku bwacu, kugira ngo badukorere, kuko n'imiyaga ikorera abazoragwa ijuru, natwe duhindura imbeya zaka umuriro. Haleluya. Iyo dusenze umwasi arahunga, kuko uri muri twebwe, ko wabyivugiye ngo nitwaguma muri wewe n'amajambo yawe akaguma muri twebwe, mucyo tudosaba cyose tuzogihabwa. Rero nyaguhora ku ngoma, ndasenze ngo amahoro yawe aganze abana b'Imana, ndasenze ngo amahoro yawe aganze impande zose, mu izina rya Kristo Yesu. Ugirire neza umuntu wese akurikirana hori CANAAN TV, ahorana inyota n'inzara yo gusenga no kurondera Imana no gushima Imana, kuko ariho tubonera umugisha.
mwami wanje ndagushimiye kandi ndagushimiye cyane ndakuninahaje ndagutaziriye wumve ko ndagushima wumve ko ndagukunda wumve mwami Imana ku mutima wanje ugushima kandi ndizera ko na bene data turiko turafatanya rino sengesho bariko baragushima urakoze icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise amen amen tutasavye twashimye Imana rero biradusaba iyo dusenga dutangure dushime haleluya duhimbaze Imana umuremyi duhimbaze Kristo dushime mpemu yera twahawe kuko ni wari mu gikorwa ni wari kumwe natwe uyo nukumuha ikibanza kuko hatari nta kintu gishoboka ariko hari ibintu bigenda neza rero Imana yo mwijuru ibampezagirire mugira umunsi mwiza ndabakunda cyane